Haleluya. Tweho iwacu ni mwijuru, niho twiteze ko umukiza azova. Bibiliya yatubwiye ngo azohindura iyi mibiri y'ubufafara ishushanywe n'umubiri w'ubwiza bwiwe, niho tuzokwama tubana n'umwami. Ese ico mukazojaye? Haleluya. Iyo ni kazoza y'ishengero, ikazoza y'abakunzi ba Yesu. Kuko igihe yaduga yavuze ngo ngiye kubategurira hanyu, ngo ahondi namwe abariho muba. Kuri babagiriki bagomba kuraba Yesu, abwira tumviriza, nihagira unkorera jewe Yesu nankurikire, kandi aho nzoba ndi jewe Yesu umukozi wanje nihazoba, kandi uyu muntu ankorera data azomuha icubahiro. Hari icubahiro kubakoreye Imana. Haleluya. Hari icubahiro kubagumije umusaraba, hari icubahiro kubihanganiye imibabaro, hari icubahiro kubagwanya intambara nziza bakanesha, hari icubahiro kubakoreye umwami. Haleluya. Ndakwifuriza uzoje muri ico gihugu. Muri ibyo yavuze ngo ni igihugu cyiza cyane, ngo abariyo bose baguwe neza. Azoza, azoza, azoza kudutabara, azoza, azoza Yesu. Abakristo cyangwa ishengero turi mu rugamba tugwana n'isi na Satani n'uyu mubiri, ariko uviriza iganuke uyu mwami wacu ko yasezeranye ko azoza gutora ishengero. Azoza. Twaravuganye amajambo y'Imana kuwa kane, twokongera tukacisha y'amaso kuko ni mwanganuko. Hariya mu gitabo ca Zaburi ya 97 twaravuganye y'amajambo y'Imana atwereka ku bantu bakunda Uhoraho. Umuntu avuga ko akunda Imana. Uyu mwanditsi yanditse abahanura canke abagira inama, avuga ya majambo hariya ku murongo wa 10 havuze ngo yemwe abakunda Uhoraho mwankiki ibibi. Umuntu avuga ko akunda Imana, umuntu akunda Uhoraho, itegeko rimuraba ni ukwanka ibibi. Ibibi nabyo mw'isi ni byinshi cyane. Paulo ariko arandikira abigaratiya mu gice cya 5 usomye uhereye kuri uriya murongo wa 19 turabona ibibi byinshi biriyo, ibyaha bitandukanye. Ku muntu akunda Imana muri rusangi canke mu mvugo yumvikana, yirinda icaha icari cyo cyose kuko akunda Uhoraho. Dawidi nawe yaranditse mu Zaburi ya 34 avuga ku bantu bakunda Imana. Uyu muntu avuga ko akunda Imana ko akwiye kudakora ibibi, mugabo agashishikara gukora ibyiza. Umuntu akunda Imana ikimuranga nuko akora ibyiza. Kristo Yesu nashimwe. Ayo niyo majambo twavuganye cyane, naho twagiye tuvugana n'ayandi kuwa 4, ariko kandi kuwa 5 twarashishikaye ayo majambo y'Imana. Turabona ici jambo ry'Imana litubwira n'amajambo Yesu Kristo yavuze ko iyo tuvuze Imana
tuba tuvuze Yesu, tuba tuvuze na mpwemu, kuko n'ubutatu bukorera mu bumwe. Imana yihishuye mu butatu. Yesu rero yerekana ku bakunzi biwe, uyu muntu avuga ko akunda Imana cyangwa akunda Yesu, hari icyo Yesu atugera. Ijambo ry'Imana ryatubwiye neza ko turi abakunzi ba Yesu, kandi umukunzi wa Yesu akora ibyo Yesu amugera. Twarabonye mu majambo atandukanye ko dukwiye kuguma ubwa mbere mu cyagezwe ciwe, mu ijambo ryiwe, tugashishikara mu ijambo rya Yesu, tugashishikara guma mu byagezwe vyiwe. Kandi muri ibyo byagezwe vyiwe twabonye ko yaduhaye icyagezwe gisha, abantu bakunda Yesu, abantu bakunda Imana, ko dukwiye gukundana hagati muri twebwe, kuko nta muntu yovuga ngo arakunda Imana yanka mwene sabona. Ibyo kunda yobabeshe, kuko Imana n'urukundo, kandi yaradukunze urukundo rutangaje, itanga umwana wayo w'ikinege Kristo Yesu, kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi. Ko twizeye Kristo, ko turaba Kristo, ko dukunda Imana, dukundane. Kandi umuntu akundana, Bibiliya yatubwiye ngo aguma mu rukundo kandi abagendera mu muco. Kuko udakunda mwene se, Bibiliya yatweretse ngo abakiri mu mwiza na bugingo n'ubu. Imana ishimwe ko bene data dukundana. Amen. 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 Ko dukundana. Ayo niyo majambo twagiye tuvugana kuwa gatanu. Kuwa gatandatu twagarutse kuri rya jambo twabona muri ya Zaburi ya 97 kuri B. Twabonye ko aba bantu bakunda Imana, aba bantu bitandukanya n'ikibi, bashishikara kwitandukanya n'ikibi, nkuko baririmbyi bacenga bagiye baturirimbira. Bibiliya yatweretse ngo iyo Mana yacu nyene izigama ubugingo bw'abakunzi biwe. Haleluya. N'uyu munsi iracabikora. Aha niyo yabigombye. Yesu nashimwe. Niyo yabigombye. Imwemu turiko turahema niyo yabigombye ko bigenda ukunyene. Hari aho umuntu atabitahura. Umuntu umwe twaravuganye ni none wumva woshimira Imana iki, atangura kwiyumvira arakabakaba, ariko aho kuriho ni woshimira Imana. Haleluya. Haleluya. Iyi Imana yacu nizigama ubugingo bw'abakunzi biwe, akabarokora mu maboko y'abanyakibi. Twabonye uburorero bukeya muri bwishi. Twarasonye amajambo y'Imana mu gitabo cya Daniyeli 3. Twabonye amajambo y'Imana atari make. Twabonyeyo bari abasore 3 bahagaze neza nk'abantu b'Imana, bizigiye Imana mu bihe bikomeye, bashingiye intahe imbere y'itanure ry'umuriro ko Imana ari umuzigamyi w'ubugingo bwabo. Ikirahagarara irabazigama, mbere yihishurira umwami Nebukadineza atarazi Imana, yasenga imana z'inyamahanga, mugabo arabona kugira kane ari muri iryo tanura ry'umuriro uhinda, afise ishusho y'umwana w'Imana nzima. Arahishurirwa n'Imana. Imana yihishurira uwigomba. Haleluya. N'umunyabyaha. Aravuga ati nta yindi Mana ikwiye gusengwa, kuko nta yindi Mana ishobora gukiza muri bene ubu buryo. Bica birahinduka, Imana ya Shaduraka na Meshaki na Abedunego ishigwa hejuru mu gihugu cy'ikinyamahanga. N'uyu munsi Imana yo mu ijuru ni Imana. Kristo Yesu
yaranesheje. Cyo gituma umuntu w'Imana akwiye kumenya ngo ndi mu burinzi bw'Imana. Kristo Yesu nashimwe. Kristo Yesu nashimwe. Twashishikaye kubona mu gitabo cya Esiteri, tubona kuntu Moridekayi n'abayuda batabawe mu jambo rimwe. Imana yacu irazigama ubugingo bw'abakunzi biwe, ikabarokora mu maboko y'abanyakibi. Uyu munsi rero tugomba dushishikare tuvugane. Ivyo nivyo ngaha muri ubu bugingo turimo, ariko ishengero ry'Umwami dufise ivyizigiro vy'akazoza kuzobana na Yesu. Kuzobana na Yesu. Amen. Kuzobana na Yesu. Dusoma amajambo y'Imana. Hariya mucete Paulo yandikiye Abanyefeso, dusomeyo imirongo ishika nk'ibiri mu gice cya 5. Turaza gusoma no mu bindi bitabo. Duhere kuri uriya murongo wa 26 n'uwa 27. Je dusoma mucete Paulo yandikiye Filipi 3 n'umurongo wa 20 n'uwa 21. Turaja gushishikana no mu bindi bitabo. Bibiri ivuga ngo ageze aryogesheje amazi n'ijambo. Mwahabonye gice cya 5 Abanyefeso ku murongo wa 26. Ageze aryogesheje amazi n'ijambo, ngo azagishire ari shengero rifise ubwiza, ridafise amarabaga canke injebejebe canke ikintu cose gisa gityo, ariko ngo ribe igera, ridafise agasembwa. Kristo Yesu nashimwe. Aha twongere ko amajambo yo muri iki cete yandikiwe abi Filipi 3 nuriya murongo wa 20 no hepfo kuri 21. Tweho iwacu ni mwijuru, niho twiteze umukiza ko azova, niwe Mwami Yesu Kristo. Azohindura imibiri y'ubufafara bwacu ishushanywe n'umubiri w'ubwiza bwiwe, nk'uko afise ubushobozi bumubashisha kwigandurira byose. Kristo Yesu ahabwa icubahiro. Aha dusomye amajambo y'Imana. Aha twatanguriye tubona ijambo ry'Imana ritwereka neza Yesu azotujana mu ijuru. Muraniyumvira kasanga iyisi irimo ibibazo byinshi. Iyisi umuhigwe n'uwamenye Imana. Iyisi umuhigwe nuwegera Imana agasenga. Umuhigwe n'uyu muntu yahariwe ibyaha. Niyo abandi bose abantu boshobora kwita abahiriwe, nasanze atari byo. Nasanze atari byo. Umuntu yo kwitwa umuhigwe cyane, baragerageza mu buryo butandukanye, mu buryo bigishijwe, mu buryo bukomeye, kumucungera no kumugendanira ntaje hagomba umwanya uwo ari wose. Mu bantu bafise utuntu
avuga ati ndafise amatungo aha mu gihugu canke no hanze y'igihugu, agumana uruhagarara mu mutima. Niko bimeze. Avuga ati karabaye, amakamyo yanje aratembagara, abakozi bariko bakora nabi, nuvuga ngo agumana uruhagarara. Ariko ku muntu yamenye Yesu numuhigwe kwe. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Niyo haje wa mugabo rupfu akabona ko ujya mugabo rupfu agira mutware, ko yamenye Imana, muhemu yera aramwibutsa ibyiza byo mu ijuru, akamwibutsa ko hahirwa bafafira mu mwami ngo baruhuke ubutame bwabo. Akaca avuga turakaza Yesu numuhigo. Haleluya, numuhigo. Akaca yibuka amasezerano y'ubwami bw'Imana, akaca yibuka ko azobana na Yesu. Numuhigo. Paulo yariko abwira aba bantu b'i Filipi, ariko arabibutsa basi b'umusaraba wa Kristo, ababwira uko bameze. Muri iki cete aca arahindukirira bene data b'i Filipi bakijijwe bakiriye Yesu, arababwira ati arikumviritsa tweho. Haleluya, tweho iwacu ni mu ijuru, niyo twiteze ko umukiza azova. Bibiliya yatubwiye ngo azohindura iyi mibiri y'ubufafara. Muri Bibiliya shasha ivuga ngo imibiri yo gucishwa bugufi ishushanywe n'umubiri w'ubwiza bwiwe, niyo tuzokwama tubana n'umwami. Ese ico mukazojaye? Haleluya. Iyo ni kazoza y'ishengero, ikazoza y'abakunzi ba Yesu. Kuko igihe yaduga yavuze ngo ngiye kubategurira hanyu, ngo aho ndi namwe aba ariho muba. Kuri babagira iki bagomba kuraba Yesu, abwira tuviriza, nihagira ungohera jewe Yesu nankurikire, kandi aho nzoba ndi jewe Yesu umukozi wanje nihazoba, kandi uyu muntu ankorera data azomuha icubahiro. Hari icubahiro kubakoreye Imana. Haleluya. Hari icubahiro kubagumije umusaraba, hari icubahiro kubihanganiye imibabaro, hari icubahiro kubagwanya intambara nziza bakanesha, hari icubahiro kubakoreye Umwami. Haleluya. Ndakwifuriza uzoje muri ico gihugu. Muri ibyo yavuze ngo ni igihugu cyiza cyane, ngo abariyo bose baguwe neza. Imibiri yacu izohindurwa. Bibiliya imbwira ngo igihe Paulo yandikira ab'Itesalonike mu gice cya 4 usomye iriya mirongo guhera ku 15 kuduga, n'abapfuye bizeye, abapfuye bari muri Kristo Yesu, bamwe Bibiliya yerekana ko baruhutse. Paulo avuga ngo Yesu aje aranguruye ijwi, abapfiriye muri Kristo bari hari ikuzimu baruhutse, barindiriye impwemu zabo zimuwe ziri ahantu zirindiriye, bazoca bikangura. Yesu nashimwe. Bazoca bikangura. Baravuga ngo natwe bazoba bakiriho dusigaye, tuje duhinduka mu kanya gato nkako gukubita iki urugohe, kwaho no tuzoca tubana n'Umwami. Iyi si nitwayivamo hazoba indirimbo z'amashimwe.
Yesu nashimwe, Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Hazoba indirimbo z'amashimwe tuzoririmba, n'ibiragi ico gihe bizoririmba. Hari igihe mu Kibenga batugendera ibiragi byarivuye mu karere k'iyo hiyo, bararirimba. Abanyakibenga muca muvyibuka, bararirimba mu buryo Imana yabahaye kuririmbamwo. Abantu mu ishengero bararize, niho narindi niho nakorera, bararira. Mugabo hajya wari kubaza umwe igituma bariko bararira, hajya barira mu buryo budasa. Barira mu buryo budasa, kuko hari uwaba yaranze gutanga umuhamagaro akaja avuga ati nukuri nikiragi naco. Ega benshi baranigana n'umuhamagaro. Hari n'abahagarara ku byubahira, abandi bagahagarara ku myanya, abandi bagahagarara kuri ibi na biriya. Nihagira unkorera nagurikire, kandi aho nzoba ndi umukozi wanje nihazoba, kandi data azomuha icubahiro. Ibiragi ico gihe bizoririmba, ibimuga bizosimba. Nukuvuga ngo azoba ari umunsi mukuru w'abera, turirimba indirimbo sha kandi indirimbo z'urudaca. Amen. Mwaturirimbiye neza. Yesu abahezagira baririmbye, Yesu abahezagira baririmbye. Mwaturimbiye neza cyane. Geragenda andika duke duke. Uwo munsi rero Mose azotererako tuje turimba, kuko azoba ari ururimi rumwe rw'abera. Yesu aduterere tuje twitabiriza, kuko hazoba hari ururimi rumwe rw'abera. Yesu azagufasha uzoshikeyo. Haleluya, haleluya. Bibiliya ivuga ngo Yesu mu bumana bwiwe, mu bushobozi bwiwe, azohindura iyi mibiri yacu icishushanywa n'ubwiza bwiwe. Nitwamuraba gusa uko azobasa, niko tuzoca dusa. Uyu munsi irahanzwe n'uko abantu basa. Hari uko umufaransa asa, hari uko umunyamerika asa, hari uko umunyafurika asa, hari uko umunyaziya asa. Birahanze isi. Ariko umviriza, haleluya, uko azobasa Yesu niko tuzoca dusa, tuvuga ururimi rumwe. Rumwe. Dusome ijambo ry'Imana mucete kigira kabiri, Petero yanditse mu gice cya 3. Duhere kuri uriya murongo wa 13. Avuga ngo ariko nk'uko yasezeranye, tureretse ijuru risha n'isi nsha, ibyo kugororoka bizobamo. Ico gituma bo nkunda, kuko tureretse ivyo, mukwiye kugira umwete wo kuzosangwa hehe? Wo kuzosangwa hehe? Mu mahoro, mutagira ikirabagu, mutari ku mugayo imbere yiwe. Ni murabini. Nagomba mbaze ikibazo ariko ntunyishure. Wewe uri kurumva ijambo ry'Imana n'amahoro mu mutima, kureretse ukugaruka kwa Yesu n'amahoro. Ewe mugabo canke mushinga naye nkanje,
hariya mu rugo n'amahoro. Kureretse ugaruka kwa Yesu, isezerano dufise abera, isezerano dufise abana b'Imana, isezerano dufise ishengero rifise, twe ntitwiteze umuhero, oya twiteze ugaruka kwa Yesu aje gutora ishengero ari umugeni n'amahoro. Kureretse kwaza n'amahoro. Mufasoni uri hano, muvyeyi uri hano, n'amahoro. Gwaruka n'amahoro. We wagiriye ubuntu ukaronka intebe hariya ukorera mu biro, n'amahoro. Kureretse kwagaruka. We wagiriye ubuntu ukaronka ukorera muri iyi si y'ibyago, n'amahoro. Kureretse kwagaruka. Azoza. Petero yandikira bene se ababwira ukwitegurira ukugaruka kwa Yesu. Arabwira amajambo akomeye avuga ngo ariko nk'uko yasezeranye Yesu kwazogaruka, tureretse ijuru risha n'isisha ibyo kugororoka kuzobamo. Nico gituma abo nkunda, kuko mureretse ibyo mukwiye kugira umwete wo kuzosangwa mu mahoro. Aba bari basabagiriye hirya no hino mu bihugu byo muri Aziya, mugabara Petero ariko arabandikira arababwira tubiriza, naho muri ibyo, naho mu bibazo bitandukanye, imbere yaberetse ko bahamagariwe kuba bera, kandi yabahamagaye ari yera Imana, uyu Yesu. Arabwira ati rero mwitegurire ukugaruka kwiwe, nimugume mu bintu byobasamaza, nimugume mu byo basamaza, ariko mwitegurire ukugaruka kwiwe. Azoza kudutabara, azoza Yesu. Abakristo cyangwa ishengero turi mu rugamba tugwana n'isi na Satani n'uyu mubiri, ariko umviriza iganuke, uyu mwami wacu ko yasezeranye ko azoza gutora ishengero, azoza. Petero ababwira ati rero niyaza azabasange muri mu mahoro, mutagira agasembwa, mutagirira abaga, mutari ku mugayo, aho umwami wacu Yesu Kristo azogira gute? Azozira. Kuko azoza. Nico gituma uwandikiye Abaheburayo usomye mu gice cya 12 n'uriya murongo wa 14, twasome Abaheburayo 12 n'uriya murongo wa 14. Uyu nawe yanditse atanga impanuro yo kutava ku buntu bw'Imana. Yandikira ababene se b'Abaheburayo abandikira ko bakwiye kuguma muri ubu buntu bw'Imana, kandi kugira ngo mubagume muri ubu buntu bw'Imana, usomye muri umurongo wa 14 havuga ngo mukurikire kugiriranira amahoro n'abantu bangana gute, hanyuma no kugira gute, kuko utejejwe atazoraba iki? Umwami. Kugiriranira amahoro n'abantu bose. Yesu mu cyagezwe gisha yahaye abiwe abizera
gukundana. Uyu mwanditsi w'Abaheburayo nawe aca ababwira tumviriza, kugira ngo mugume muri ubwo buntu bw'Imana, mushishikare kuguma muri ubwo buntu bw'Imana, mushishikare kuguma muba muri ubwo buntu bw'Imana, mugiriranira amahoro n'abantu bose. Nabajije nti ko witeguriye kugaruka kwa Yesu n'amahoro? N'amahoro azoza 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 azoza. Amen, amen. Witeguriye ko azoza? Azoza. Amen. Bibiliya rero ivuze ko azoza. Icyo nkwiye, icyo ukwiye ni ukugiriranira amahoro n'abantu bose. Ikindi kidahara kugira ngo azosange uri maso, azosange witeguye, azosange uvuga ngo urakaza mwami, ni uko ushishikara kwezwa. Ayisi tubamwe irimo ibyanduza byinshi. Umuntu umwe yavuze ati jewe kugira ngo bigende neza nofuma ngenda hariya mu nzu nkiyugarana nkaguma nuzuye mpwemu. Nawe kwiyugarana Satani azogusangayo. Ahubwo saba kwinjira muri Yesu neza. Haleluya. Satani ashobora gusanga umuntu mu cyumba akarara amaso, akarara nibibazo bitandukanye, akarara intambara zitandukanye, akarara abuza amahoro kandi ari umwe. Hari n'abashobora bagerageza kugurura amaradiyo atandukanye kugira ngo arabe ko ibyumviro byohinduka. Wapi? Senga Imana, Yesu agutabare, ko niwe mutabazi wacu. Yesu ashimwe. Nukuvuga ngo azoza kandi azojana abantu bejejwe. 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 Kandi bashishikaye kugiriranira amahoro n'abantu bose. Hari umuntu avuga ngo jewe ntibizokunda ko nja mu ijuru kuko mbana n'udakijijwe. Wewe wakijijwe ryari? Si ubuntu wagiriwe? Ntacire gutse. Bariya basore twabonye mu ijambo ry'Imana babana n'abantu badakijijwe, batubaha Imana, basenga ibigirwamana. Mugabo baramenya bati twe turafise Imana yo mu ijuru yumva. Bagomba bahagaze mu myanya yabo nk'abantu b'Imana, kandi Imana iraserukira iratabara. Ega n'uyu munsi iratabara. Haleluya. Iratabara. Kandi ije gutabara ntinda gutabaza kuko ntisaba raforoya. Ikora y'Imana. Haraho umuntu avuga ngo nzotabarwa biciye aha, uracari kure. Imana ica igomba. Haleluya. Haleluya. Ica igomba, ije gutabara ica igomba. Bibiliya rero iradusaba ko turindiriye tureretse ko dukwiye kuguma muri ubu buntu bw'Imana. Uyu mwanditsi ahanura aba bantu b'Abaheburayo ko bakwiye kuguma mu buntu bw'Imana, kandi kugira ngo bagume muri ubu buntu bw'Imana bakwiye kugiriranira amahoro n'abantu bose. Haraho umuntu ashobora kwitwa umukizwa ukarondera agakiza kakabura, yavuga akavuga nk'uw'isi, yakora agakora nk'uw'isi, bamuronderamo ijambo ukaribura, ukavuga ati none biri gute? Tugiranira amahoro n'abantu bangana gute? Bose n'amahoro. Musore n'amahoro.
mwigeme n'amahoro, mushingana n'amahoro, mukenyezi n'amahoro. Ubwo haracari ibihe byiza byo kwezwa. Amen. Haracari ibihe byiza byo kugira gute? Kuko abatejejwe ntibazoraba umwami. Dusome amajambo y'Imana hariya mu cete cya mbere Yohana yanditse, dusome mu gice cya 3 duhere ku murongo wa mbere dushikane kuri 3. Kundazi y'amajambo havuga ngo urukundo rwa Data wa twese rwaduhinduye abana biwe. Rimwe, muraba urukundo uko rungana Data wa twese yatugiriye ko twitwa abana bande b'Imana, kandi niko turi. Nico gituma abisi batatuzi kuko batayimenye. Kuri 2 rero havuga ngo abo nkunda none turi abana b'Imana, ariko uko tuzomera ntikurahishurwa. Yohana yandika avuga ngo ico tuzi nuko Yesu niyahishuwe tuzosa nawe, kuko tuzomuraba uko ari. Kuri 3 havuga ngo kandi umuntu wese amuziga kw'ivyo agira gute? Kuko wari uwera. Haleluya, haleluya. Kuko uwo ari uwera, ari yeza. Turi abana b'Imana, ariko uko tuzomera ntikurahishurwa. Uyu mwanditsi arahishurira uko tuzoca tumera rero. Avuga ngo Kristo Yesu niyahishurwa mu mahanga yose, mu ndimi zose, mu moko yose, mu mashusho yose, Kristo Yesu niyahishuwe nitwamuraba abana b'Imana twebwe uko azobasa niko tuzosa. Tuzoja muri bwa bukwe. Yesu Kristo niyaza ishengero rikaduga imyaka 3 n'inusu aho mu kirere turiko turambikwa, bizaba biryoshe, bizaba biryoshe kweli. Je mpora nitegereza nejo hari ubukwe ngaha, kandi mu by'ukuri nawe uragomba ubyiyumvireko, kandi naho warabirenganye kubyiyumvira ko byose abakanya. Ariko mpora ndigishirizwa bariko baraza ishengero tumaze guhaguruka, mpora nditegereza agenda buke buke hewe umugeni, buke 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 atibabaza. Iyo wigira reyi ntayihonze atambuka ku rutonde, ukabona atambuka neza, ukabona none ko n'abamarene batabibigisha bavyigirahe. Aramenya ati ndumugeni, avuga ati hajya rero ko baduhaye kaze na pasiteri ararindira n'ishengero rirarindira pore pore uno musi wanje. Ishengero turafise umunsi. Haleluya, haleluya. Ishenge turafise umunsi mwibanga ry'Imana tuzojandagira. None uko azotambuka ariko tuzotambuka, ariko aradupresenta kwa Data wa twese ati aba nibo nabone yayandi. Tuzojandajanda. Haleluya. Yohana rero yandikira ababene se arabibutsa urukundo rwa Data wa twese rwaduhinduye kuba abana b'Imana,
avuga ngo abo nkunda none ko turi abana b'Imana ariko uko tuzomera ni kurahishurwa. Iconzi nuko Yesu ntiyahishurwa tuzosa nawe. Nitwamuraba gusa tuzoca dusa nawe. Bibiliya yavuze ngo umuziga kwibyagira gute kuko ubona wari iki n'aya majambo y'Imana. Mwese abayumvise Imana ibahezagira.